Kaze nanone ku banywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri uno mwanya tugaruke mw'idonido nyamakuru akomakomeye cane yama aravugwa imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru akomeje kugenda aravugwa na makuru agendanye n'abakomeje kugenda barayamiriza Evariste Ndayishimiye mu nyuma y'ibara ryakomeje kugenda riribonekeza ngaha ku kirimba cy'umukuru w'igihugu nk'uko vyoma bigaragara canga nk'uko vyoma biratangazwa. Evariste Ndayishimiye yarakomeje kugenda yamiriza abategetsi bamwe na bamwe abita ibibone mu mutwe avuga ko ari bamwe rero mu baca barasahura umutungo w'u Burundi, nyamara hari abandi nabo batajya umunwa mu kugaragaza yuko uyu mutegetsi yama yubaka amagorofa ndetse n'ayandi mazu akagira amatungo menshi ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, nyamara bakamushinza kuba ari umwe rero mu baca barakoresha nabi umutungo w'igihugu c'u Burundi. Nyuma y'ishano ryaraye rigaragaye nyuma y'ishano ryaraye ribaye by'umwariko bamwe bagize bati burya baratubesha ngo turakenye sibyo, ati ibyo ngewe niboneye ku kirimba na mayobera intayi ntwaza ngabo mu gisoda c'u Burundi nkuko vyoma bigaragara cange nkuko vyoma bitangazwa. Hari bamwe rero baciye baratungurwa nkuko vyoma bigaragara, hari bamwe rero batangaye nyuma y'ibyabaye bibaye nyuma y'ibyakomeje kugenda vyibonekeza. Ejo haheze hari kwigenekerezo rya 20 Kigarama 2024 aho inzego z'igisoda n'igipolisi zarifurije umwaka mushasha mwiza rero umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umupfasoni wiwe Angelina Ndayishimiye. Hamwe rero mu ntwazangabo yitabye ubwo urubanza by'umwariko yaradusangije intahe y'ibyo rero yabonye, avuga ko rero yaraye yumiwe ingene amatungo y'igihugu rero yononwa mu minsi mikuru kandi by'umwariko byitwa ko dutubitse wa vubi nk'uko vyoma bigaragara. Nyuma y'amajambo Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda aragaragaza ndetse aranerekana by'umwariko byaratumye dufata ingingo yo kugerageza gusura ino ntwazangabo by'umwariko kugira ngo ace aratuyagira ibyo yiboneye ibyo bashije ibyakubise akajisho nk'uko vyoma bigaragara cange nk'uko vyoma bitangazwa. Ni umunsi mukuru w'umwariko wabaye aho inzego zijejwe umutekano mu Burundi zigizwe n'igipolisi igisoda ndetse z'umwariko na zimwe mu mbonerakure nkuru zirongoye izirindi by'umwariko zari zakumataniye ku kirimba cy'umukuru w'igihugu baca baramwifuriza by'umwariko umwaka mushasha ndetse n'abandi bategetsi bakuru b'igihugu ndetse n'umupfasoni Angelina Ndayishimiye. Amakuru avuga yuko rero z'umwariko Evariste Ndayishimiye ariwe amaze gufatwa nka nimero ya mbere mu baca by'umwariko barakoresha nabi umutungo w'igihugu, mu nyuma yuko hakomeje kugenda aravugwa yuko amafaranga agenewe umukuru w'igihugu by'umwariko yikubye inshuro zibiri by'umwariko nk'uko vyoma bigaragara, aho ku munsi by'umwariko agenewe imiliyoni hafi zibiri zo gufungura we n'umuryango yiwe nk'uko vyoma bigaragara, akaba by'umwariko akaba kandi by'umwariko agenerwa n'ibindi bigiye bitandukanye haba imiduga imutwara yarishyurwa n'abanyagihugu mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, kwivuza, kwigisha abana biwe ndetse n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe, inzu abamwo ndetse hakiyongeraho umutekano n'ibindi. Ibi byose kandi bica byiyongera ndetse bikazakomeza kubaho mu gihe uyu mutegetsi azaba atakiri ku butegetsi. Hari bamwe rero bagaragaza ko nubwo akomeza kugenda yamiriza abarundi ndetse n'abategetsi bamwe na bamwe ngaha mu Burundi, ahubwo bakaba bariko bagaragaza yuko ari we rero by'umwariko akomeje kugenda aragira uruhara ruremereye cyane by'umwariko mu bikorwa bimwe na bimwe byituma rero Uburundi butagera canke budashika ku mbona kazoza nk'uko vyoma bigaragara canke nk'uko vyoma bitangazwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Munyemerere tugaruke ku byo rero twashikirizwe n'iyi ntwazangabo yari yitabiye icyo gikorwa aho yaje kugendera tungurwa n'ishano ryama riragaragara ngaho muri icyo gikorwa. Muraza kunyemerera tubigarukeho mu buryo burambuye, muraza kunyemerera kandi tugaruke ku nama iremereye cyane yaje kugenda irakorana inama y'akanama kajejwe umutekano mu isi ONU, aho baje by'umwariko kongereza kiringo c'umwaka umwe rero ingabo za ONU zibarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko vyoma bigaragara, nk'uko amakuru yama aradusomira ndetse abatari bakeya bakaba bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwariko iki kiringo c'umwaka umwe rero muri Loni by'umwariko kucyongereza ngaha ku butaka bwa Kongo ari mwe rero mu bikomeza gukongeza ingwano zama ziribonekeza hagati y'umwari wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndabahaye ikaze mwese rero shitwanywanyi w'ibiganiro byacu batwumviriza murereye hose mu bice bigiye bitandukanye, ndabahaye ikaze ababana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikirizaho muri rusange.
Ndabahaye ikaze muri uno mwanya by'umwariko mu makuru agezweho nyine kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 21 Kigarama 2024. Abatwumviriza bari nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, by'umwariko abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini ku ngano y'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, ndabahaye ikaze mwese. Nimero bwa mbere usanga rero byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu cyane ko hirya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ubane natwe 5 kuri 5. Ejo haheze kwigerekerezo rya 20 ukwezi kwa Kigarama 2024, inzego z'igisoda n'igipolisi mu Burundi zarakuranye zarifurije umwaka mushasha mwiza rero mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umupfasoni wiwe Angelina Ndayishimiye. Ni by'umwariko nk'uko byuma bigaragara, umwe rero mu ntwazangabo yaritabye urwo rubanza, by'umwariko yaradusangije intahe y'ibyo yiboneye, avuga ko yaraye yumiwe rero ingene amatungo y'igihugu nonwa cane nga mu misi mikuru ndetse no mu yindi misi. Yarageze ati mwiriwe neza, ngomba ndabasangize ikintu nabayimwo cyangwa iby'umwariko ibyo nabashije kuba nobona kuri no musi kikambabaza cyane kurusha ibindi. Uno musi rero by'umwariko nagiriwe amahigwe yo kuba rero mu musi mukuru rero waho inzego z'umutekano ndetse no kwivuna abansi zariko rero zifuriza umwaka mushasha umukuru w'igihugu rero n'umutambukanyi wiwe. Ibirori vyabereye ku cirimba c'umukuru w'igihugu rero ikiriri nk'uko byoma bigaragara. Yarageze ati nukuri rero Uburundi ntibukenya na gatoya, urumva nta na gatoya rero wiyumvire nawe ku bantu bari buzuye rero icirimba, twarafunguye turanywa rero gushika naho rero umuntu umwe rero by'umwariko wese atora icupa ryiwe ry'umuvinyu wiyarurira ibyo gufungura, hanyuma rero ugatora n'umuvinyu canke amarura uko ushatse. Umwumve wese by'umwariko amarura umwumve wese icupa ryiwe aho mvuze by'umwariko umuvinyu uca wumva ko za Heineken cyangwa se inzoga za Brarudi by'umwariko yari umunyoro nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko byoma bitangazwa. Ntibyakunze rero ko nofata by'umwariko agafoto by'umwariko ngo ndabereke ako kumuriro mu gihugu kivuga ko rero gifise igihengeri c'amamiliyaridi by'umwariko mu mafaranga leta ikeneye kugira itunganyirize abarundi. Imiduga yacu by'umwariko twayishyize kuri lase Sicepesi mu Nyakabiga ku kirimba by'umwariko twajyanywe n'amabisi y'igisirikare, badutegetse ko rero atasakoshi naho koba by'umwariko naho koba kajya gatoya k'abakenyezi by'umwariko nako ntikari kemewe kwinjira, ndetse ko nta na telefone dutwarayo, byose twarabisize mu miduga yacu kuri aho twasize tuyiparitse nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko byoma bitangazwa. Uyu nguyu rero akomeza kugenda avuga ingene yatunguwe ndetse by'umwariko nibyo yama yariboneye by'umwariko muri rusange. Yarageze ati aho abarundi bageze gusoza niwe rero by'umwariko ku cirimba bageze gusesagura ndetse no konona. Uwo kubwira ko nanje by'umwariko ntanyoye iyo mivinyu ya gusa iyo rero akubeshe, twariye twanyoye biratunanira turataha. Abanyakutunga batubwira ngo rero by'umwariko ngaha ni ku cirimba mujye munywe ibibananira by'umwariko mu bisige, ntabyo gusohokana amacupa y'umuvinyu. Mubyumve ko yari menshi cane ayo macupa nk'uko byoma bitangazwa. Yaragize ati njewe narageze aho niyumvira ko rero ari akaryo baba rero baronse ko kuzosigura by'umwariko amafaranga by'umwariko y'umurengera baronka rero hamwe no kwishorera mu mangazini by'umwariko yabo y'imivinyu. Nta muntu n'umwe rero by'umwariko yoshobora gutahura gusesagura. Naraye rero niboneye mu gihugu gikenye ibintu byose ku Burundi hariho rero ibanga riri rero aho hantu. Nk'ubu uwobaza aho rero iyo mivunyo yose igurirwa by'umwariko ntiwotangara asanzwe ari isoko rero rihabwa abo miryango ya President Evariste Ndayishimiye nk'uko byoma biratangazwa.
niko rero by'umwihariko nabifunguye kandi by'umwihariko iyo mivunyo by'umwihariko nayinyoye pe no mu bagerageje gusohokana amacupa rero y'umuvinyo ndimwe rero ariko aho ndi nagumye rero nibuka ko nagumye nibuka rero b'abanyeshuri bo muri ISCAM rero muheruka muri ISCAM rero twaherukaga kubamenyesha inkuru